Bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Ndabahaye kandi ikaze kugira ngo tuzikanire hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri umunsi wa gatandatu wo mu ndwi igira 31 yo mu mwaka w'amasabamana. Ibisomwa vy'irangiza cyo kuzirikana biri ahakurikira. Igisomwa ca mbere kiva mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani kigabane ca 16 umurongo wa 3 gushika ku 9, umurongo wa 16, umurongo wa 22 gushika ku 27. Izaburi y'igisomwa ca mbere ni izaburi 144 akarongo ka 2 gushika ku karongo ka 5 hamwe n'akarongo k'10 gushika ku karongo k'11. Inkuru nziza ni inkuru nziza Yesu Kristo ko twashikirijwe na Luka mweranda ikigabane ca 16 kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo w'15. Yaga mukama abasavye bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje ni muntahirize Priska na Aquilasi aribo twakoranye muri Kristo Yezu, ntibatinye kwita mu rudubi ngo bandokore, kandi si jewe ndabakengurukira jenyene ariko n'amaekleziya yo mu mahanga y'abapagani arabashimira. Ni muntahirize kandi ekleziya ikoranira iwabo. Ni muntahirize umukunzi wanje Epineti ariwe wa mbere yihaye Kristo muri Aziya. Muntahirize Maria yabakoreye vyinshi. Muntahirize Andrioniko na Yuniyasi bambereye inshuti n'abagenzi mwibohero. Ni barurangiranwa mu batumwa kandi barantanze muri Kristo. Muntahirize Ampliatusi we yabaye intatirimuka muri Kristo. Muntahirize abo kwa Aristobuli muramukanye namwe nyene mu kugwana mu nda nk'aberanda. Amaekleziya yose ya Kristo arabaganutsa. Na jewe nyene Tersiyo nanditse irikete ndabaganutsa mu mukama. Gayo arabaganutsa we yansembereje kandi akakira abo muri ekleziya yose. Erasto umunyabigega mu gisagara be na mwene wabo Kwarto barabaganutsa. Imana yonsa ishobora kubaremesha muri ya nkuru nziza ndabigisha mvugira Yesu Kristo muri ryabanga ryahishijwe imyaka n'imyaka, none ubu ryamenyekanye kandi ryatumbuwe mu vyanditswe n'abahanuzi nk'uko Imana yamaho yari yabitegetse, rikamenyekana mu ntara z'abantu bose ngo ribatume kugamburuka mu byo bemeye. Imana nsa nyene ubwitonzi ninahazwe na Yesu Kristo mu myaka idahera. Amen. Iryo ni ijambo ry'umukama. Mpezagira izina ryawe iminsi yose ubudahengeshanya mukama mana yanje. Mpezagira izina ryawe iminsi yose ubudahengeshanya mukama mana yanje. Shaka kukuninahaza iminsi yose, izina ryawe ntirizomva mu kanwa, cane cane umukama ni mukuru arabikwiye, ubukuru bwiwe ntibugira ingero. Mpezagira izina ryawe iminsi yose ubudahengeshanya mukama mana yanje. Egome uko imyaka ikurikirana niko abantu bazoyaga ubutwari bwawe, bazovuga ko inganji yawe arakarandura mutima, bazokwigana hose ibikorwa bitangaje wakoze. Mpezagira izina ryawe iminsi yose ubudahengeshanya mukama mana yanje. Ivyo waremye mukama nibigushemeze, abakunzi bawe nibaguhezagire, nibayage ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, nibigane hose ubutwari bwawe. Mpezagira izina ryawe iminsi yose ubudahengeshanya mukama mana yanje. Dusoma mu nkuru za Yesu Kristo yanditse Luka mweranda. Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, iryo tunga ridatunganye rirondeze abagenzi kugira ngo umunsi rizoba ribavuyeko babasembereze mu nsago zidashira. Uwuzigama ibanga mu bitagoye
azorizigama no mu bigoye, uwurimena mu bitagoye ntazoreka kurimena no mu bigoye. None rero nimwaba mutazi gutunganya itunga ribi, ninde azobashinga itunganya kuri? Nimwaba mutazi gutunganya iritari rwanyu, ninde azobaha iryanyu bwite? Ntawe ushobora gukorera ba shebuja babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yokwishimira umwe uwundi nawe akamunebagura. Niho rero mutoshobora gukorera Imana n'ifaranga. Abafarisayo bakunda cyane itunga, bumvise ivyo vyose baramutwenga. Nawe arababarira ati, mwebwe mwigira intungane imbere y'abantu, yamara Imana yo irazi imitima yanyu, kuko ibishimagizwa mu maso y'abantu bitera iseseme Imana. Twakire iryazwa na Kristo. Bavukanyi bakunzi b'Imana, uyu munsi inkuru zatwumvise y'umukama wacu Yesu Kristo ngo twashikijwe na Luka Mweranda iradusaba kugira ubwitonzi mu bijanye n'ingene tokoresha amafaranga canke amatungo yo ngaha kuri iyi si ahera, kugira ngo ntiduhushe iciza c'agatangaza aribwo buzima budahera. Twibukanije yuko ku munsi w'ejo haheze twari twumvise inkuru nziza yaho Yesu Kristo yatubwira aciye mu mugani w'umubwiriza w'igisuma, umubwiriza w'umubeshi, ariko mugabo yari akerebutse gose, aho Yesu Kristo yashaka kutwereka ingene abantu bo kuri isi bakoresha uruyeri, bakoresha n'ugwenge kugira ngo muri iyi si bironderere amatungo n'izindi nyungu zitandukanye, ariko ivyo vyose bishira kanya. Uno munsi rero Yesu Kristo abandanije kuri uwo mugani aratweretse neza yuko bibereye ko abigishwa biwe boba abantu imbere y'amafaranga bagira umutima w'ibanga, bagira umutima w'ubuntu. Ahereye kwijambo novuga nti risa n'itangaje gatonyi, ahagira ati iryo tunga ridatunganye rirondeze abagenzi. Aho ni nkaho womenga umukama wacu Yesu Kristo arumva ko umenga umuntu yashobora kugira itunga ridatunganye, mbere abarirondera muri ubwo buryo bakaronka itunga ridatunganye, bakumva umengo barirondeje abagenzi, bahava baba bakoze ivyo Yesu Kristo ashaka. Ihi bambewe bavukanye, ico Yesu Kristo ashatse kuvuga ngo itunga ridatunganye, ashatse kutwereka yuko itunga rirora ku mafaranga cyangwa izindi nyungu zitandukanye rishobora guhenda umuntu, rikamutwara, mbere rikamutwara umutima, rikamwaka ingeso nziza ziranga umuntu nyamuntu, na cane cane kandi ziranga umukristo w'ukuri. Aha naho twovuga muri izo ngeso twodondagura nk'ingeso yo gufatana mu nda, ukuri, ubutungane, ukurondera no kubungabunga amahoro, urukundo kuri mwene wanyu, ukumenya kwigumya, kugira umutima wo kwigumya, kugira umutima wihangana, kumenya kubaha itunga rusangi, hamwe no gukunda Imana n'ibindi n'ibindi. Bakunzi b'Imana, tumvise Yesu ariko aravuga avyerekeye amafaranga, twohava tumwihenda ko Yesu ntakengera amafaranga kandi ntavuga yuko atari meza, ariko na cane cane ashaka kudukebura kugira ngo nk'abana b'umuco tumenye nyawo na kurondera igisumba ikindi. Ayo mafaranga ntahava asubira mu kibanza c'Imana, ntahava umengo niyo ashobora kuduha ubuhigwe nyabuhigwe, kuko amafaranga turabizi twese yuko umuntu arashobora kuyagira mugabo ntagura amagara yiwe. Umuntu ashobora kugira amafaranga mugabo akubaka inzu nziza, ariko muri iyo nzu akahaburira itiro, akahaburira amahoro. Umuntu arashobora kugira amafaranga ariko ntashobora kugura amagara, arashobora kugwara, ya mafaranga kumbura ashaka kumufasha kwivuza, ariko turabizi neza yuko hageraho ayo mafaranga adashika. None rero umukama wacu Yesu Kristo icyo ashaka kutubwira abavukanyi nuko uno munsi twomenya tuti mbega amafaranga tuyarondera gute? Amafaranga ubwo ntaduhenda akadutwara umutima, akadutwara ubwenge, tukamera nk'uyu muntu w'umubwiriza mubi, umubwiriza w'umusuma, umubwiriza afise uruyeri. Ega naho twobiraba hirya no hino aho tugeze uno munsi, turabona yuko abantu bariruka bakirukanga cyane barondera amafaranga, bakayarondera mugabo rimwe nimwe tugasanga basigaye bashira imbere ayo mafaranga gusa, ntibigere biyumvira uburyo bubereye bwo kuyarondera buhwanye n'iteka rya zina muntu wese. Naco gituma tubona ko mu gihe cya none hari abantu baguma baba ababeshi, bakaba ibisuma, bakarya ibiturire, mbere bakicana canke bakigira ubwicanyi buteye ubwoba, bakagira akarenganyo, bakaja mu bigirwamana, bakaja gupfumuza canke kurondera ibintu bashobora kwibaza yuko bizobazanira itunga, aho hose atakindi barondera atari kurondera ya matungo
ashira akanya. Aho rero bavukanye turabona kandi no mu bihugu vya rutura aho bafise amahinguriro manini manini akomeye muri iyo ntumbero yo kurondera amafaranga no kurondera iterambere risumbirije batashizemo umutima w'ubwenge n'ubuntu, aho tuja tubona ingene iyi si rusange dusangiye ikirere cononekara, tukaba mbere dutanguye kumva n'ingaruka mbi zavyo, aho habe ihindagurika ry'ibirere. Ivyo byose bikaza bigira nabi umuntu, kubera ko umuntu aho uko amafaranga ari we yakoresha yahindutse ayo mafaranga akaba ariyo amukoresha. Ku vyerekeye kuyakoresha naho, iyo umuntu yatwaye umutima n'ubwenge n'umutima wo kuzirikana n'ayo mafaranga, araheza akayakoresha mu bintu bimutitura, eka mbere usanga bititura n'iteka ry'abandi. Aho naho umuntu ashobora kuvuga ikumirana, ugasanga umuntu yatanze kugira ngo akomere banaka yirondera inyungu zisumbirije, amacakubiri. Umuntu agatanga n'amafaranga kugira ngo abantu bagirwe n'amacakubiri, wewe yishikirira inyungu akeneye. Umuntu agatanga amafaranga kugira ngo arenganye yironkera inyungu izi canke ziriya. Mbere ugasanga umuntu yakoresheje amafaranga mu bijanye n'ubuhumbu, mu bijanye n'akaboregwe, ibiyayuramutwe, agaheza akagura ubwenge bw'abantu, ico bita mu gifaransa la corruption de conscience, n'ibindi n'ibindi. Muri ivyo byose rero bavukanye turumva yuko birabereye ko twumva iri jambo Yezu Kristo agira ati ntawe ushobora gukorera Imana n'ifaranga. Bisigura ngo iryo faranga ryoshobora kudufasha kugira ngo dukore ico Imana ishaka, kandi bisigura ngo iryo faranga ntiturirutisha Imana. Imana ntizi ubwa kabiri twashize imbere ifaranga. Nico gituma rero bavukanye nogira nti mu gusozera twige kurondera amafaranga mu buryo bugororotse, mu buryo buri mu kuri, mu buryo butunganye. Twige kandi nk'abakristu abagendanye nabo mukama wacu Yezu Kristu ko ayo mafaranga canke ubundi buryo twa twaronse twobukoresha mu gusukurira neza Imana na bene wacu. Mu gusukurira Imana tukitwara ko nk'abakristu dutegerezwa guhereza ishikano ryo gukengurukira iyo Mana, tukarihereza mu buryo bugororotse, ntitugire nk'aba bandi banezerwa nuko bakoresha amafaranga bivye canke bakuye mu biturire n'ubundi buryo budahwanye n'iteka ry'umuntu nuko Imana ibishaka, ngo bagiye gutanga ivyicumi, bagiye gutanga imperezwa n'ibindi. Mugabo kaya turashobora gusukurira iyo Mana mu guheza tugafasha mu iterambere n'imigambi y'amaparuwase yacu, ya diocese yacu. Ku vyerekeye ugusukurira bene wacu dukoresha amafaranga, erega turabarundi, turabakristu, mugabo kandi ubwo bukristu bwacu buteza kuturanga mu bijanye no kuriha amakori, mu bijanye no kubungabunga itunga rusangi, mu bijanye no guteza imbere indero nziza yo gwaruka, abantu ntibitwe ko biza ariko vy'ukuri bafise umutwe ugaragara, mu guteza imbere bene wacu bashomere mu buryo bucanke buriya, mu gutunganya neza itungo ry'imiryango yacu ntiturisesagure, mu kugwiza ubuzi, mu kugarukira ku bantu bamerewe nabi mu buryo butandukanye. Muri ico gihe bavukanye tuzoba turiko turagwiza ryatunga ry'ukuri, aho tuzoba turiko turakorera ubwami bw'Imana. Ico gituma torangiza dusaba umukama wacu Yezu Kristu ngo aduhe ubukomezi n'ubutwari, aduhe ubwenge n'ubwitonzi, kugira ngo tumenye kurondera ibyiza vyo ngaha kw'isi bishira umwanya, tubirondere mu kuri no mu buntu. Mugabo kandi aduhe n'ubwo bukerebutsi bw'ukuri, kugira ngo ivyo tuzoba twaronse tumenye kubikoresha runtu, kandi tumenye kubisabikaniriza ko bene wacu, kugira ngo ya Mana ininahazwe abantu nabone kuronka urukiza. Mwari kumwe n'umusaserdoti Patiri Fabrice Sinzoyiheba wo mu diocese nkuru ya Bujumbura. Imana nibampezagirire.